amarira nararize ku rugezo numva ko nazohora, ariko nabonye Yesu atamarira atohoza. Niba ari kurira nararize pe, ndi mu bantu barize cyane muri ayo mezi 9. Natanguye mbikubwira, wokorora n'amasaha 2 utaruhuka, wokumva izo mbaraga kumara amezi 9. Niba aragahinda narakagize ndiheba, ariko nta gahinda nabonye Yesu atomara. Niba ari n'igikomere narakomeretse cyane. Ndamubwire umugwayi w'igituntu yemerewe kwegera aho abantu bari, arira ku isahani ya wenyene, anywera ku gikombe cya wenyene, aryama mu cyumba cya wenyene, buri kintu cyose ni wenyene. Umuntu nawe yo bagukunda gute nashobora kubana nawe aho hantu. Arantu ushobora kuburi umuntu nawe yoba ari mama wawe atoshobora atokwemera nawe gusangira nawe.